Haleluya. Amen. Jewe mpagaze ngaha nshimira Imana. Je nahoze kuva ntangira kuza gusenga ngaha nazanye umwana afise ikibazo kandi uwo mwana arishurwa. Mu nyuma yaho burya murazi umuntu abaye mu nzu atari yiwiwe narirukanwe kubwo gusenga ngaha, ariko ndi mu modoka ndavuga ati Mana niyaba ari wewe Mana yanje by'ukuri ndiko ndazira wewe unyiyereke. Vyaragezeho mu nyuma n'ukuri gushika uyu munsi ndiko ndashima nuko yanciriye inzira n'umwanya n'iyisaha nza gusenga nta kibazo. Naraza ninyegeje nkagenda nyegeye. Hari umukozi ngaha Remegiyo namwakurira hariya ku muryango ningusengere ntahe niburya naje nyegeye ni kuri Remegiyo n'Imana imuhezagire cyane nabo bakorana. Burya rero ni byinshi navuga, ariko ngira mvuga icambaye ko ku itariki ya mbere y'uku kwezi. Itariki ya mbere y'uku kwezi jewe Satani yaraje kuntera araniga arahagarika imitsi y'izosi, arahagarika hose. Nari nagendeye umuntu hariya ruguru Bubanza, n'ukuri ndavuga ati Mana niwaba ari wewe Mana ya Yakobo, niwaba ari wewe Mana ya Daniyeli, niwaba ari wewe Mana y'intumwa mserukako. Ni kuko ndarushe, sinaryama, sinegamira, sinicara, biranka hose. Ni mbega Mana ko namanza ndaza muri Burakeye muri Epantasi, mbega ni wewe nsenga nyiyereke nzogaruke shike hajya muri Burakeye nshinga intahe imbere y'ikoraniro. Nukuri yarabikoze, nimuyimpera amashi. Intahe yanje niyo. Abayumvise mwese bagifise ibibazo nkanje nukuri mu byakirizishura. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana yo ngaha wayikurikiye ntizomumara amaza kandi ntazoteterwa. Jewe n'ukuri hari tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri naraje ngaha mu gitondo muri Burakeye. Yemwe nta kintu na kimwe nari mfise nogira ngo ndafise, ariko n'ukuri nari nabuze n'amahera ntanga ngaha yo mu gitondo yishimwe n'ishikana. Hanyuma nshitse muhira Mutama niwe ariko arasengesha ngaha. Jewe nshitse muhira hageze nko mu masaha y'isaha 7 narinzi ngo ndagaruka ngaha nyene gusenga ku mugoroba. Hanyuma haza umuntu Mutama murazi ko yagwaye amerewe nabi, yari yandaye yicaye hanze. Nza numva umuntu bariko baravugana, uwo muntu ndagisohoka hanze kumuraba ko ndamuzi ntawe namenye, ariko arabaza Mutama ngo yangu ivy'iwanje vyarakwiye. Aramuremesha ngo ya Mutama ntivyakwiye, ngo none wewe ngo ntibizera Imana. Hanyuma ntarayizera ko nimugejeje no munsi. Hanyuma rero nza mbona sokoro yibahasha ngo jewe ngo Imana yantumye kuza kukuraba ngo nimureme. Hanyuma n'ukuri ati mwakira kakabahasha muze muhure mwifashisha. N'ukuri narashimye cyane ko Imana yanteye iryo teka. Aha narakoze umunsi mukuru ngaha muri mu mwugu w'abandi nari nzi yo bizova. N'ukuri Imana yaranteturuye kandi ndaronka nyene n'agasukari nza ndaha Mutama. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ko Imana iri kurankorera muri misi nari nyene amafaranga y'inzu Imana ikoresha umuntu ari hanze mu marando ngikira amafaranga 200 ndariha nyene inzu. Ndashimira Imana ko Imana y'amafaranga y'inzu. Kimi naco nshimira Imana, ndashimira Imana ko ninyitwararika gufungura kwambara mibereho. Ndashimira Imana nuko n'umwana wanje ariko araronka mitende kwa gatandatu naranu ku Karago kwijabe. Dojeje gusenga abakozi b'Imana barafata umwana baramusengera yararemvye gose yaragwaye ma infection
gripe inkorora byose bya nyarutaki barakora deliverance. ndashimira Imana rero kubera ryari naraye kuri Rwakarede ko ariko arakira ariko araronka mitende, nanje ndayishimira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nanje ngomba gushima Imana ikintu yankoreye ejo. Muga ntarakivuga, je kuwa gatandatu mwijoro nariko ndumviriza radio, numva ibyo bariko baravuga biriko birankorako aca mvuga ati rero jewe ejo ntegerezwa kuja gusenga ku munsi wa Mungu. Nukuri ndashimira Imana cyane, naje ngaha kuwa Mungu nk'umushitsi, nje mvuga ati ngiye kurondera umuntu yavuze ijambo ry'Imana mwijoro, ntavubonanye nawe mbonane n'umwongere waho. Nukuri byambereye by'ikimazi, nabonye Imana, nari fise ikintu, fise imitwaro myinshi, muga muri iyo mitwaro hariho uruntu nari igihe kimwe narigeze kuja kurangura ibigori, ndatemba binguyeko ca mvuga ati ngira ni imvune, muga ntiyari imvune, vyari bitero nabibonye ejo. Shise ngaha dusohotse ndabaza ukuntu norondera uwo muntu yavuze ijambo ry'Imana, ndamubura, wavugiye ku radio. Ndavuga ati none noshaka kuronka umwongere gute? Bavuga ati ntigishoboka. Rero ubu hariho umuntu ariko arasengera umuntu hariya, ca mvuga ati reka fume agenda nkozeko. Nukuri yarasengeye, Imana imuhezagire. Nari nzi ko ari imvune, muga nasanze ari bitero. Ejo nko mu masaa 4 none natanguye kumva imisonga myinshi hahana, imisonga myinshi cyane. Ndavuga none ibi bintu kabasha bigomba bive kuki? Imisonga myinshi irancana, saa 4, saa 5, saa 8, mu masaa 10. Uko navuga ati nzoza ino ku munsi wa gatanu mu masaa 10. Yesu nashimwe. Mu masaa 10 naciye numva rwa runtu ruvuyeyo, numva ruramanutse mu mugongo, numva rurashitse no mu rubavu. Ndavuga ati none iki kintu ni giki? Ndabwira umutwara ati bya bintu je numva umenga birasaze gose. Avuga none we bigufata gute? Mvuga ati ubu rwa runtu rwari mu bitugu, numva ruriko ruravayo, ruriko ruramanuka gushika nko masaa 1, rwashwara ruji no munda. Ariko ubu numva rwa runtu rwari rundemereye cyane ngaha atago ncumva. Ndashima Imana yo mwijuru cyane, kuko naje ngaha nk'umushitsi, ariko ncandusha abahamaze imyaka ariho ngishika. Ni mu mpera Imana mashi. Amen. No munsi turakwakira. Yesu abampezagirire rero. Turakwakira. Yesu nashimwe kandi je ngaha nshimira kubw'aya masengesho tumazemwo indwi zibiri twari twatanze imitwaro. Igihe umuvyeyi Papa Jamari ariko asenga atakambarira muri iki gitondo, nange nako ndasenga, Imana irambwira ngo ndagukuye mu vyobo, kandi ivyobo nayo imaze iminsi ngwana navyo. Nukuri ndabizi Imana data mushobora byose, yicaniro ca repentance muyimpera amashi iragahora ku ngoma.